ariko nako gukenguruka cyane, dukengurukira Imana yacu ko nashoboje yuko nza kubashigikira. Nari nagombye ko tubana muri ino minsi yose bameze ngaha, ariko harakaciye kacamo ivyakunda yuko tubana, ariko ndashima yuko tubonanye kuri uno munsi. Tubakeza mwongere wa mbere wa rino shengero Pantekote Gitega, tubakeza ibikorwa cyiza iki mwakoze. Ndazi ko ari akaryo keza ko kwiyubura. Tunabakeza n'ingene muritanga mu kwigisha, mufatikanije n'ivyababagabaga vyanyu, kwigisha abakristo bwambere kwiteza imbere kugira ngo turonke imishikanwa, turonke n'igicumi gitubutse. Kandi turabakeje cyane. Hanyuma mu gusozera nagomba kubibutsa nyine yuko Sekiyama agendera ntara abizera Imana, anagomba kuvuga yuko cyakiza coronavirus n'ubu kiriko kibonekeza haba ngaho iwacu Gitega, haba mu zindi ntara. Ari nacyo gituma rero tuguma tumenya ko caje, tukigwanye mu bikurikiza y'amategeko ajanye n'isuku abaganga baduhereza, kutaramukanya dukorana mu minwe, kutagwana mu nda, gukaraba kenshi, no cyane cyane kuja kwipimisha, kuko turabona yuko muri no minsi haja kwipimisha abantu bake, kandi tubona yuko ingwara ihari. None rero turabatumiriye na cyane cyane abumva amagara adahagaze neza, yuko ahantu bobaza kuja kubaniza ari kwa muganga kugira ngo bapime ico kiza. Kuko iyo umuntu asamaye akagenda kwipimisha yamaze kumererwa nabi, hari igihe bidakunda yuko abakozi b'Imana aribo baganga bashobora gufatanya n'Imana kugira ngo bamukize. Ugasanga umuntu arabaciye mu myanya y'intoki, kuko kirica, ariko kandi kiravurwa iyo umuntu yituye abaganga hakiri kare. None niko kama ndabateye. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Nuko tubashimiye nyakubahwa buramatari w'intara yacu ya Gitega ku mpanuro aduhaye, natwe twarabishize mu ngiro. Murabona twakwiragije amadobo arimo amazi, umuntu wese yinjire akaravye n'amasabuni ariho. Ico ni ikintu cyiza cyane cyo kubungabunga amagara.